Miski, uba wumvishije ibibazo bya Mzee Ndio? Niyumvira yuko hano hari amahirwe. Ushize kuvuga yuko ugomba kugurisha intoki. Ubaza yuko ivyo ziba vyoroshe? Ego. Numvise abakozi biwe bavuga yuko adafise amahera akwiye. Kandi buri munsi yamavuga ku bijanye n'amadeni yiwe. Ushaka kumwirukana muri iyi nzu ube n'umuryango wiwe? Ivyo ni bibi nshuti. Ndagerageza gukoresha amayeri. Ndagerageza gukoresha uburyo bwose ahave ku bushake bwiwe. Sawa. Ariko witeguye ingaruka mbi. Ubu n'umukino ukomeye. Sindavyiyumvira ubu. Mfise indoto zo gutunga iyi nzu. Sinzovyemera bincika. Mzee Ndio, biraboneka yuko iyi nzu ikeneye gusanurwa bikomeye. Nivyo, inzu ni umuryango wanje kuva kera. Nagerageje kuza ndayisubiramo nkoresheje ubutumwa busanzwe. Ariko n'ikibazo gikomeye. Irakeneye amafaranga menshi cyane. Wanashaka woronka naho utuye vyoroshe. Juma, sinibaza ko bikwiye kumuhatira gufata icemezo gihutihuti. Ivyo muvuga nivyo birumvikana. Ariko nta mafaranga afise akwiye kugira ngo ndayisubiremo bikomeye. Kandi mahora n'ubuzima bubandanije bugora. Nzogufasha mu buryo bwose. Niwashaka no kwimuka, zoba ndiho tuzoba turi kumwe. Nanje kukubarira. Urebe impapuro zose zerekeye ibibazo by'inzu ya Mzee Ndio. Hama uzumurungikire. Sawa, kubera iki ushaka kwandika inyandiko z'ibinyoma? Kanizere yuko utaje kubazanya ibibazo. Kora ibyo ndakubwira. Juma, uki uri kurihutisha ibintu nk'ubu? Wibuke ko ikinyuma kimara umunsi kitamara umwaka. Miski, izi ni indoto zanje.
sinzigera ndekura aya mahirwe. Se uranezerwa no kugumubona wa muri umukozi buri munsi? Ndifuza kuba mfise iyi nzu nanje, kandi ndayibona yuko ndabishoboye. Ndakwiye rero kwiyongeza nk'umuntu afise ubwenge. Nkoresha ubwenge. Bana banje, naho mutavyemera, ariko igihe kirageze ko twimuka tukarondera ahandi hantu tuja kuba. Papa, ariko ino nzu ni iyacu. Sinumva impamvu mwafashe umwanzuro mwihuse. Ariko nzobafasha kurondera ahandi heza kandi hazimbutse, kubera sinipfuza yuko mwobaho nabi. Ariko Juma, nta kuntu basi murondera uburyo tugatuma musubiramwo ino nzu? Ariko byoba byiza mubanje kubyumviraho imbere yo gufata decision yo kwimura. Ibi bintu birashobora guhinduka tubihaye umwanya. Miski, Juma agerageza kubesha Mzee Ndio. Zirya nyandiko n'amabaruwa n'ububeshi, ntiyumvire ingaruka bizomugirira. Yari inshuti yanje ya hafi. Sinari ko yakoze iki kintu. Agikorera umuryango wa Mzee Ndio. Dutegerezwa gufasha Mzee Ndio uburyo bwe bwose imbere y'uko ava ngaho. Jolanda, ndashaka kunyumva neza. Juma nta mugambi mwiza afise, ahubwo turakwiye kurondera ubufasha bw'amategeko kugira ngo dukingire ino nzu. Ariko twaramwizeye, twatekereza ko ashaka kudufasha. Ego, ariko kuri kwagiye ahagaragara. Turakwiye kugira umutima w'ubutwari kugira ngo dukingire imitungo yacu. Miski, nta burenganzira ufise bwo kwinjira ubuzima bwanjye. Ariko iyi ni inzu y'umuryango. Sishobora kubona yuko urabatesha agaciro. Rabana n'ibyaha ubu. Sinabikunze.
byose vyamenyekana. Juma bose bamenye amanyanga bakoresheje kuri abo biganza. Bisavye vyihuta uve muri ino nzu. Juma, kubera ko wadukoreye ibi? Nari mfise indoto yo gutunga ino nzu yanyu. Sinipfuza kubababaza. Kwifuza vyonona ubucuti n'umuryango. None uzoja hehe Juma?